ndabaramukije mwese bakunzi bacu ndabaha ikaze muri aya makuru ategekanye ikirere cyo kuri uyu wa kane ni kwigenekerezo rya 16 umukakaro umwaka wa 2026. Mu gatondo rero hitezwe ko ahatari hake ko hazorangwayo ikirere kirimo ibicu vyinshi kiretse mu Kirundo hazokwakayo izuba riboneke muri ibicu bike bike mu ntara ya Buhumuza hamwe no mu Rutana mu ntara ya Burunga. Azoba hakanye gusumba handi azoba ari mu Kayanza mu ntara ya Butanyerera ibipimo by'ubushuhe vyaho bizoba bigera kuri °C 13. Ku muhingamo naho hitezwe ko hazogwa imvura nkeya hongere hacemwo hakizuba mu Rumonge hamwe ni Bururi aho ni mu ntara ya Burunga. Ahasigaye hazokwaka izuba ririmo n'ibicu bike bike. Ahazoba hashushe gusumba handi ni mu Cibitoke mu ntara ya Bujumbura aho ibipimo by'ubushuhe vyaho bizoba bigera kuri °C 30. Ejo mu gatondo hatekanijwe yuko izuba rizoseruka igihe cy'isaha 12 zirenga k'iminota 10 rirenge igihe cy'isaha 12 zirenga k'iminota 7 z'umugoroba. Nuko ni hari amakuru ategekanya ikirere cyo kuri uyu wa kane agarukiye. Mwakoze mwese kuyakurikira naho ubutaha.